kane ari muri aba nyene. Gusa ikintu kiryoheye yego ariko bose baje bafatanye byerekana yuko bafitaniye urukundo hagati yabo bakomera amashyi menshi. umubano wari mwiza bamaranye igihe kitari gito. yateguye ino evenema ya misa ku Gasaka. uretse yuko ijambo koca turiha abari muri jeri Andre Hakizimana Umunyarwanda. Urakoze cyane Amipro, ntibyari byoroshye murabona n'amasaha yageze. nagira nsabe kuva tugitangura kino gikorwa, ariko kandi twashoboye no gutora uwo abakunzi cyangwa abakurikiranye rino higanwa bahaye cyangwa bahunze amajwi menshi. ariko imbere yuko tuja kuri ibyo bintu byose, twebwe nk'abari mu muguje cyo gutanga amanota twakoreye ku makriteri akurikira. umwigeme wese yashoboye kuduca imbere yatubwiye umugambi wiwe, umugambi twawuha amanota. uwo mugambi ukungene yawuvuga n'ingene ushobora gushirwa mu ngiro muri kimwe bita année d'oreille. umugambi mwumva ko twawuhaye amanota. icya kabiri twaraba ingene eloquence canke self confidence, ingene awushikiriza uwo mugambi wiwe, nacyo twagiye amanota. icya gatatu twaraba icyo bita mu gifaransa elegance hamwe na tenue, ingene imyambaro yambaye ikisigura n'ingene isa kivuga. kigira kane twaraba kuri biriya bibazo twababaza. harimo ibibazo by'ubwenge, harimo ibibazo bita connaissance générale, hariho n'ibibazo byo mu kibano, nabyo twabikorerako. hariho ubwiza twaraba, ariko atari ubwiza bumwe mwebwe muvuga ngo mu maso, twaraba ibindi. muri make nivyo twashoboye gukorerako. abari ngaha bose bashoboye kutwishyura, bashoboye kutubwira imigambi yabo, ndibaza ko namwe mwabibonye. ndaza kubwira ingene tubigenza gutya, tuza kubigenza gutya. turashobora gutangura, duhere iburyo bwawe. reka tugire wewe tora shwa yawe. Claudia. kabiri gatatu murakoze cyane. tugira duhere kubo abantu benshi bahunze amajwi, kandi kubo abantu batari bakeya habaye amajwi, haba nagira nsabe bihenze ni Sheila. birashira. Kuranunga reka dukosore gatoya. uratoye ikibanza cya Miss Popularity y'uno mwaka w'2020 muri iryo higanwa rya Miss ku Gasaka 2020 n'uwitwa Sheila. abashimisha Sheila abaye Miss. turamagare aza kumuha agashimwe. turashaka guhamagara abaza kumuha agashimwe. turahamagara uwaserukiye Feedback ayitwara hano mu ntara ya Ngozi. Popularity yaheruka ashobora gupotokora umumisi bakamwambika bakacamujana kuri chef.
yasibivanye nuko n'abakurikirana rino higanwa turavye ibiharuro dufise turavye n'ingene uno mugoroba wagenze towe kuba Miss Popularity n'uwitwa Claudia Kanyamuneza. amashyi menshi kwa Claudia Kanyamuneza. Isi, oya, bihenze. Bihenze. Ni Sheila. Uwatowe ku kibanza ca Police Miss Kugasaka 2020 n'uwitwa Kesi Muhoza. Claudia kageze kure no kuri kwima wanye Claudia no kageze Yo, ageze. wanye Claudia kageze mu finale Ari yo Sani, oya, reka maze nitakore. Ari yo arashaka gutsinda Turashobora gutanga amagara waserukiye BBC Yo, turashobora amagara kandi biraza. nyakubahwa umuyobozi w'intara yacu ya Ngozi Oya. Yo, Claudia ma. tukaca twongera tugahamagara mahene wa evenement ubundi agashika hano Mwegere mu, Kersi, egera mu, mwegere gatoya. Mwegere mu gatoya. Mwegere mu. kumubabwira icyo aronse uburyo gutorwa na Misa Popularity. None aba bana erega bageze seri Maskalene ariko bararoha. ego mudukundiye amipro tubandanye n'uwatwaye ikibanza kigira gatatu kuba deuxième dauphine wa Miss Popularity deuxième dauphine wa Miss Kugasaka 2020 bisubiranye amashyimenshi kuri Sheila barashobora kuri bwa mbere ariko rero tubaza gutanga ubushimwe reka duhamagare kandi uwaserukiye Finbank aserukiye hano Liga tara ndakesi probleme waserukiye Finbank urabona ko ari waserukiye ndayigwa serukizi ndabasabe mu byubahiro byanyu mubashe kuguma ngaha mwese abo nari meje guhamagara mubashe kuguma ngaha mwese kugira ngo mutange agashimwe ku bigeme muserukizi wa ariwe Miss Kugasaka 2020 ariko imbere ya byose abafotografe nibo baja hariya imbere gusa abandi muguma mu bibanza mwari murimo muguma mu bibanza mwari murimo abafotografe nibo muja hajya inyuma gusa kandi namwe murasutama nuri bayipanze gute Mbona nuko mradukoro mubereka abaca none ko washize hariya ikaba kuri cyaba
ubutiko burageze bwo gutora ubwigeme muserukizi mwibaza ko yite akanamura abana amaboko yose bari barongowe bari bagizwe na hasiko bonawarwa arine mugisha na Andrea Hakizimana niyo bundi bagizi bonyene abafotografe twegera inyuma gatoya twohereze abantu abafotografe twegere inyuma gatoya nukuri abafata amasanamu mutaduhaye umwanya ibi bintu turabirindira umwanya wose ukwiye gutsinda musubire inyuma ego publike dushaka kwimubona iriya ayi sinebwe aba nibo dushaka wamubona ni mu mabisi wamubona abafotografe batanga umwanya kuri bene bakandi inyuma turabinginze wegere inyuma gatoya uwatowe kuba Miss Kugasaka umwaka w'2020 mubona yuko barengera bibaza ko yabaye Miss Kugasaka 2020 Musaiba Hakizimana Hakizimana Saiba akabaye Miss Kugasaka 2020 akaba asimbuye witwa Ledia ariko aba tuone abagati yakweze kebana bagagiye kurogora baba bagiye kujamo Hakizimana Saiba niwe Miss Kugasaka Yeah,
Wengine